sinzi ko twovyita ko ari ukuguma ngo turirimba amatora mbere wanashiba jewe ndavye aya matora agiye kuza nkumviriza Ndayishimiye we nyene ingene abivuga hari n'igihe nibaza nti ayo mafaranga y'igihugu bazoyononera iki. Ayo matora twarabonye ayaheruka uko yayakoze, twaramwumvise uko yabivuze, bisa nuko ari amatora aba ibizoyavamwo bamaze kubiheza. Hari umukuru w'igihugu ari mu ba mbere nyene za ntwaro bita jogora duhurengira kw'isi abisi yabonye yitwa Staline yatwara mu Burusiya kera kiri RSS, niwe yigeze kuvuga ati mu matora ntihahambaye abaja gutora, we yavuga ati hahambaye abazoharura amajwi. Rero uravye uko ibintu ubu bimeze mu Burundi, amatora atagira inderetsi zigenga, amatora abayahagararira nyene abari inyuma ya Ndayishimiye ari abakozi biwe, umuntu yari secrétaire général du gouvernement bamutwaye kurongora seni, abantu nyene ugiye kuraba uti abo bohiganwa na Ndayishimiye bovuga iki kuri abo bazobarabira ayo matora, bo nyene ni ba Ndayishimiye bo nyene. Amatora ta radiyo yigenga vy'ukuri zoba ihari ngo ikurikirane kuva ku ntango, amatora ata societe civile vy'ukuri ikurikirana uko n'amatora nyabaki, barinda bavuga ngo bazokoresha ngo amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'iki. Ari amatora Ndayishimiye nibaza ko ari we nyene azoshinga amajwi azoronka uko angana. Tenda biravye mbona ni amafaranga bazoyononera iki. Mu mvugo y'umwumvirije we nyene harahavuga ibintu birakwa gusa gutyo, hari aho wumva ariko aravuga ngo bakwiye gutunganya ngo amatora ngo ukundi gushasha, ngo bagapfuma baja ngo ku mitumba ngo abantu bagatonda ngo ntihagire amafaranga asubira gukoreshwa. Hari aho we nyene yaduka ngo imigambwe ntakimaze, imigambwe myinshi niyo ituma ibihugu bidatera imbere, ati ibihugu bishaka gutera imbere bibanza gukuraho iyo migambwe myinshi. Uraho umwumviriza ukumva ngo abarundi bose basigaye ari abasendedefdd, ngo abarundi bose batora ikintu kimwe, ku buryo ayo majambo yo nyene uyumvirije yo nyene asigura ko ata demokarasi ikiriho. Mwaramutse abandi mwiriwe, kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'amashirahamwe atanu. Kuva hadutse indyane za politike n'umutekano mu Burundi, ibikorwa vy'amashirahamwe n'amaradiyo vyarahungabanye, uburenganzira bw'abanyagihugu burahonyangwa. Mu butegetsi barazi ko inkingi za demokarasi bazisenyuye nkana, kandi bashima no kwibandaniriza ibikorwa induru zivuga. Aho guhinduka no kurondera gutorera inyishu ibibazo bihari, ahubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahisemwo kuza bukoresha imvugo ikora kwitama, aho bwatoteje mbere bukanabomora mu gihugu. Muri abo bomowe banatotejwe harimwo abaharanira hagati y'akazina muntu, abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Amatora abatari bake bari biteze kurukiza nk'inzira nziza yotuma haba impinduka mu gihugu. CNDD-FDD isa niyamaze gukura ku nzira Barundi, umuntu afatiye ku busuma bweruye bwaranze ayaherutse. Mu mwaka uza harimirije ayandi matora, ariko nayo nyene Evariste Ndayishimiye yaribagiwe ko ari umukandida nk'abandi, yihaya intsinzi n'ayo matora avugwa ataraba. Mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike n'abamenyesha makuru, ibibazo ni vyinshi ku bijanye na kazoza ka politike n'inkingi za demokarasi mu Burundi, narirya n'ababafasha basa n'abasokoye akarenge bagashima guherekeza imigambi ya leta. Mbega none umuti w'ivyo bibazo woba uhari inyuma y'imyaka 11 hadutse indyane mu Burundi? Nimba uhari nuwuhe? Kuki watevye kuboneka bitewe nande? Mbega hoho nimba uzoza uciye mu nzira iyihe? Ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe n'urunani rw'amashirahamwe. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, nawe agiye kubabwira amashirahamwe yatunganije kino kiganiro, ababwire n'abatumire twashoboye kuronka muri kino kiganiro. Alice, mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe canke mwaramutse ko ariko badukurikirana aho bari hari hose ku mpande zine z'isi. Mu kiganiro cuno munsi rero tuza kuba turi kumwe n'abatumire batatu, naho mbona bose batarashika ku murongo.
umutumire tuza kuba dufise wa mbere mbona yashyize ku murongo ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabahaye mwiriwe kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, nanjye ndabaramukije kandi ndaramukije bariko baratwumviriza bose nabo bizoshika bakumva kino kiganiro. Murakoze. Umutumire agira kabiri naye ndamubonye yaduze ku murongo ariko ngira ngo yasubiye kumanuka busubira bakaduga, ni Erari Nibizi arongoye ishyirahamwe CBDDH. Umutumire agira gatatu nawe nyene ndabona atarashika ku murongo ni Alexandre Niyongeko arongoye ishyirahamwe UBG. Niba bariko baratwumva barashobora gukanda kuri ako kamikro kugira dushobore kubaduza babane natwe muri kino kiganiro. Ikiganiro c'urunani rw'amashirahamwe CBDDH, Focode, Forske, Kavibi na UBG kiza kuba gutunganijwe nk'ibindi biganiro amashirahamwe yame atunganya, no kuvuga ko kiza kuba mu mice ibiri. Umwanya wa mbere tuza guha ijambo abatumire bacu bacirya nino kino kibazo mugenzi wanje Gilbert yahejeje kubabwira. Mu gice ca gatatu ca kabiri murantunga niho tuza guha ijambo abatumire kugira abariko batwumviriza kugira ngo bashobore kubaza ibibazo canke bashobore gushikiriza intererano ku vy'abatumire bacu bazoba bamaze gushikiriza. Kino kiganiro rero muriko muragikurikirana ku muhora ngurukana bumenyi X wa CBDDH, kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Ndabona umupfasoni Erari Nibizi yashitse ku murongo. Erari Nibizi turabahaye ikaze muri kino kiganiro kandi turabahaye mwiriwe. Mwiriwe neza Alice, ndagize mwiriwe kora bose bariko barakurikirana kino kiganiro. Murakoze. Ego meje zibenga turashobora gutangura ikiganiro nyezina. Ego urakoze Alice, barakoze bamaze gushika ku murongo. Nkuko wabivuze umutumire agira gatatu twamaze kuronka amakuru yavuze ko aza gucegwa gato, ni Alexandre Niyongeko arongoye urunani IBG. Reka akabazo ka mbere ndakahere kwa Erari Nibizi. Erari Nibizi mufatiye ukuntu politike yifashe mu gihugu uno musi, mukaraba n'umurindi ibikorwa vy'amashirahamwe muhurikiyemwo, ariko mbega ntabwo bamufise ko atagiye kinini musigaje mukamanika amaboko amashirahamwe akiyugara biturutse kumbure kukubura k'uburyo n'imyaka myinshi y'ubuhungiro kandi umuntu atabona ryari izo hera? Murakoze cyane Jiribe. Nukuri nta bwoba twobura utagira ubwoba n'ubutabafise umutima n'ubutabona ntiyumve, ariko ico kumanika amaboko ntigishoboka. Ni mu bintu nyene twananiranye gukora nk'uko bari bavyiteze. Ico mwumenya neza nuko amashirahamwe ataharanira inyungu za politiki. Ico kimwe tumaze imyaka 11 irenga, aha 11 nuvuga ko ari yo mu buhungiro, hariho abaje imbere, ariko iyo myaka yose bari biteze ko tumanika amaboko. Ibihe n'ubundi biguma bigoye, ariko ibihe byose bigira n'inyishu yavyo. Twebwe rero ntiturari sinzi kumbure ko Alice muri ko muramwumva Erari Nibizi, turumva ijwi ririko riragenda. Oya naje wose ndiko ndamwumva biriko umurengira mu kurindira ko ahari ashobora kuronka connection nziza, ngira twoba turagaruka kwa Pacifique kumbure tukaca tumwakira mu nyuma. Pacifique Ninahazwe murongo w'Focode, akabazo naye nabajije Erari ngira mwakumvise mwoba murakishura mu kurindira yuko mu buhinga bw'ivyuma tubitorera inyishu. Ego murakoze. Namwumvise yaratanguye kuvuga ati niko ibibazo birashobora kubaho mu buzima bw'amashirahamwe nk'ibi mwamaze kuvuga, atari ko icitwa kumanika amaboko coco nikidashoboka. Aho najewe nobandaniriza aho yarageze, kubera ko aya mashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu novuga sinzi ko nogita ibanga, sinzi ko nocita, ariko ni ibintu usanga abatari bake bagiyemo kwitanga babiharira ubuzima bwabo
bitavuga ngo babikora kugira bihembegwe, haboneka uburyo bworoshye ibikorwa, uburyo bene ubwo busanzwe bubura. Ndazi neza ko abo dufise baharanira agateka kazina muntu batari bake badashobora guhagarika iryo banga ridasanzwe bihaye yo kurwanira agateka kazina muntu. Niko iyo habonetse uburyo bwavyo birorosha ingene tubikora, mugabo niyo ataburiho ntitwigera duhagarika bene iryo banga. Rero ku bwanje ico cyo kwibaza ko bazoruha, bazofudika, bazoheba, tuzoheba nuko mvuze ngo bani tuzohava duheba, ico cyo nta kirimwo, ico ntigishoboka. Tuzobandanya uko bizoba bimeze kose, uko tuzoba tubishobora, ariko iryo banga ryo tuzoribandanya. Ngira kumbura hahambaye cyane no gutera tuja ahubwo kuri iki nkuko nyene mwabizanye, mbega mu gihugu tubona intwaro ibonekesha neza kwidakeneye izi nkingi za demokarasi, ibintu byitwa amatora nk'ibi twimirije bica bisigara bisigura iki? Ku bwanje nico mbona ko ari cyo kibazo gikomeye cyane. Ngira tuza guhagarara ko muri kino kiganiro, ndakunze kubivuga inshuro nyinshi, hagati y'intwaro ya demokarasi n'intwaro y'igitugu, imwe Evariste Ndayishimiye wenyene yita ngo jyogora duhure, ntabwo itandukaniro rihagaze ku kintu cyitwa amatora. Ico sico umuntu agiye kubwira abanyagihugu ngo turi muri demokarasi kubera dutunganya amatora, ababeshe kuko n'intwaro z'igitugu zimwe ziteye isoni zabayeho mu isi n'iziriho zose ziratunganya, nka zose ziratunganya amatora. Muri iyi myaka ku isi intwaro zoba zitakora amatora ni zike cyane. Mu Burundi n'intwaro zaba nyine zititwa demokarasi nk'uku kubu zarakoze amatora mu bihe bitandukanye. Rero ubwiye abanyagihugu ngo twebwe ngo murabona ngo turakora amatora turi muri demokarasi, sivyo. Ku rubibe rwa demokarasi n'intwaro y'igitugu hari uburenganzira butatu buhambaye. Ni uburenganzira bw'uko abanyagihugu bashobora gusohora ivyiyumviro vyabo. Kugira abanyagihugu kenshi basohora ivyiyumviro vyabo bihagaze nko mu burenganzira bw'ibimenyeshamakuru. Kuba hariho ibimenyeshamakuru vyigenga vy'ukuri bishobora kureka abanyagihugu bagasohora ivyumviro vyabo atawe bihagaze ku gakanu, ibinyamakuru bikaba bishobora gutohoza amakuru yose bikayashira ahabona, kiretse kumbura amakuru yo guteranya canke ashira imbere ivyaha. Nayo ubundi ubwo burenganzira bw'ivyumviro bwo gusohora ivyumviro mu nyandiko, mu kuvuga, mu maradiyo, ico ni kimwe mu bintu vya mbere biza hagati y'intwaro y'igitugu n'intwaro ya demokarasi. Ufatiye kuri ico conyene bavuga uti iyi ni demokarasi, iyi si demokarasi. Uburenganzira bugira kabiri buhambaye cyane muri ivyo bihe ni uburenganzira bwo gukora amakoraniro. Mu Kirundi kenshi tuvuga ngo uburenganzira bwo kugira amanama, kuba abantu bashobora kuja hamwe bakicara bakavugana ivyifuzo bifuza gusangira, kuba bashobora gukora amamitingi, kuba bashobora gukora amanama y'abamato y'abamanini. Bikaba bishoboka ko abantu baja hamwe atankomanzi, atawubabuza, atawubahonyorako. Kumburi icoshoboka kikaba ari nk'ikijanye n'umutekano, abantu bashobora kugira bati umutekano wacu uhabuhungabana, bagasaba abajejwe umutekano babakingira. Nayo ubundi muri demokarasi y'ukuri nta muntu abuza abantu guhura. Ico rero tugenda ukaraba uti mbega ico muri iki gihugu birashoboka ko abantu bahura vyoroshe, cyangwa muri iki gihugu ntibikunda ko abantu bahura. Aho niho utangura kumenya uti ni demokarasi canke siyo. Uburenganzira bugira gatatu buhambaye cyane kugira ngo demokarasi ibeho ni uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe, kandi nyamashirahamwe akaca akora mu mwidegemvyo wayo atawuyahagaze ku gakanu. Aho naho amashirahamwe ari ubwoko bwinshi, hari nk'aya mashirahamwe twebwe turimwo muri societe civile, nk'aya haranira agateka kazina muntu. Hari ubundi bwoko bwinshi bw'amashirahamwe ya societe civile. Hari kandi imigambwe, nabwo nyene nayo nyene gushiraho imigambwe yigenga
ubutegetsi budategeka biri muri ubwo burenganzira bwo gukora amashyirahamwe, hakaba kandi nk'abakora amasendika n'ibindi. Bene ibyo bitatu rero mvuze ubwo burenganzira butatu nibwo gipimo nyamukuru cya demokarasi, ntabwo amatora ariyo gipimo cya demokarasi. Iyo ibyo bibuze ubwo burenganzira butatu, usanga amatora yose akogwa ahinduka inkinamico, usanga ari ibintu by'ibikino by'ubutegetsi buza bukabwira abantu ati nimurabe twakoze amatora, mwadutoye, mwantoye, nayo ubundi nta matora bakirimwo, burya burenganzira butakiriho. Ego murakoze Pacifique Nazo, ngira irari nibizi mwagarutse mwobandaniza aho mwari mugeze imbere yuko mugenzanje abaza kandi kabazo. Irari nibizi n'ubu ntituriko turabumva, sinzi yuko mwebwe muriko muratwumva. ngira ngo mu buhinga bw'ivyuma kwa Madame Erari ntibirakunda. Tubanze tugaruke kwa Pacifique Nazwe, umwanya azoba ariko aritegura ngira ngo kugira ngo dushobore kumuronka. Pacifique Nazwe, mwege nk'abaharanira hagati y'akazi na muntu, uno munsi mubandanya ibikorwa muri mu buhungiro, ntimwibaza ko ibyo mukora ku ntwaro ihari uno munsi ya CNDD-FDD ari nk'ijwi risemerera mu bugaragwa? Murakoze kuri ico. Muri ico kibazo nyene haravuzemwo ico kibazo cyo nyene gisanzwe kirimwo inyishu. Ugize uti ijwi ryanyu ubwo ntirimeze nk'usemerera mu bugaragwa, bisigura ko intwaro ihari ari intwaro iterekwa bene aya mashyirahamwe. Amashyirahamwe mbaye nk'uja kure gose, na mukanya nimpeje kuvuga ibiranga demokarasi, burya ivuka umengo Madamu Erari nayo ndamwumvise avuze. Ego jewe ndabumva, muranyumva? Ubu turabumva. Kumbure twoba turaretse Madamu Erari agafata umwanya tubona telefone yiwe ziragorana. Muranyumva? Murakoze cyane. Turabumva, ngira mwobandaniza aho mwari mugeze. Kumbure nubu akajwi karasubiye kugenda, sinzi ikibazo aho kiri, sinzi ko ari simwe mu mwumva, ariko ndumva ijwi rya Erari nibizi ryasubiye kugenda. Oya na Jesse ndamwumva, ahubwo yasubiye kumanuka, ngira ngo Pacifique yo barabandanya tugasubira kurondera Madamu Erari tukamuduza. Murakoze. Nari ngiye kwibutsa bene amashyirahamwe iyo yazananye mu Burundi, naho nsa n'ubutariye ngiye kure. Mpeje kuvuga bwa burenganzira butatu bujyanye na demokarasi, buriya mu Burundi igihe hafashwe ingendo ko Burundi buvuye mu ntwaro y'umugambwe umwe, bakemeza ko binjiye muri demokarasi, niho habaye ibwirwa shingiro ryo mu 1992. Iryo bwirwa shingiro riza ryemeza bwa burenganzira butatu bwose nariko ndavuga. Hongera harabaho n'amategeko yateye yemera ko bishoboka ko habaho amashyirahamwe yigenga uko tuyabona. Haraho amategeko yemera ibimenyeshamakuru byigenga, harabaho amategeko yemera ko habaho imigambwe myinshi, n'ibindi bijyanye na bijya byose mwumvise nagenda avuga, ibyo navuze by'amanama, iby'imyiyerekano, harabaho itegeko ribigenga ibyo bintu byose. Ni gutyo amashyirahamwe yigenga yaciye atangura kuvuka imbere nko mu 1991, imbere y'uko haza n'iryo bwirwa shingiro hari habanje kwemerwa rigiteka. Rigiteka bose barayimenyereye, iharanira hagati y'akazi na muntu. Ico gihe bakunze kuvuga ko ubutegetsi bwatinya rigiteka, bwaratinya rigiteka kubera ko mu bayibonekamwo harimwo abo ubutegetsi bwatinya, harimwo nk'abahavuye mu nyuma baba indongozi za Frodebu nka Melchior Ndadaye, nka Nyangoma, harimo kandi abasenyeri, Musenyeri Bududira, Musenyeri Ntamwana, hamwe n'abandi. Ariko bari abantu bijunja ubutegetsi bwabona ko budafise ko inguvu. Muri ico kiringo hakunze kuvuga ko ubutegetsi bwo nyene bw'ico gihe bwiyumviriye ko ho cyabaho iyindi liga y'agati y'akazi na muntu
yarabayeho igihe irakora umwanya ariko mu nyuma ntiyabandanije sinamenye igituma yitwa Ligue Sonera. Izo nizo novuga byaje bitanguye inyuma hatera havuka ayandi mashyirahamwe atari make mu bisata byinshi bitandukanye nk'ishyirahamwe Focode jewe serukira ryari kubaho mu 2002 aho bagemeye amategeko hariho yari menshi tubona za PRODH ariko CPAG mu Maruka n'ibindi, ariko ayo mashyirahamwe yose yazananye n'izo nguvu z'uko hahemewe ko hagiye kuza demokarasi. Ibyo kubera iki? Ni uko cyane ku gihe naho aya mashyirahamwe atera yangirwa, amashyirahamwe atera yangirwa hamaze kuza intwaro ya CNDD-FDD nayo byamaze kwibwa mu biganiro bitari bike. Muri 2006 niho habaye kongere i Bururi. Iyo kongere y'u Bururi iremeza ko CNDD-FDD isabansi batatu bakomeye, yavuga ko abansi bayo ari imigambi baba n'ubutegetsi, ari amaradiyo yigenga. Muri iyo myaka muribuka hafungwa nk'abamenyesha makuru ba RPA hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Muri iyo myaka nyene mucyo mubona hapfungwa nka Perezida Orikome n'abandi bagatera bagira ingorane. Tuca dutera habakutuba ko ibitero byinshi cyane, wumva ubutegetsi bwama mu matangazo atuka societe civile, atuka imenyeshamakuru byigenga, atuka imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi. Kandundura haza kuba muri 2015 aho habereye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Ubutegetsi buragira buti ahubwo tuboneyeho akaryo keza kuko uca tubanumya gose tubavaneho. Niho havuye ko amashyirahamwe atari make ayaharanya hagati y'akazi na muntu yaciye ahunga agenda gukorera hanze. Amashyirahamwe arafutwa mu gihugu cy'u Burundi atari make, hariho makeyi cyane agisigaye ariko afise aho ashobora kugarukiriza mu byo avuga no mu byo ashobora gukora. Naho turi hanze ijwi ryacu ryagumye rikomeye. Muramaze kumva katari gake Perezida Ndayishimiye avuga akamera nk'utwishura akadutuka, ukumva ko umengo n'ubu turamubujije amahoro nk'uko umengo turacyari mu gihugu kandi baradutujije, badusize ko imitahe mpuzamakungu, baduciriye imanza utanaburanye, baraduha ibihano bidasanzwe. Ariko igikorwa urabona ko tukibandanya kandi n'abanyagihugu ko bizera cyane amashyirahamwe ari mu buhungiro akabana kubafasha gusohora ivyumviro byabo. Yamara turi hanze hari ibidashoboka, turi hanze hari ibyo tudashobora gukora, nk'ibyo bijanye no gukurikirana nk'iby'amatora. Nk'icyo ni igikorwa usanga kidashoboka kuko iyo hageze amatora amashyirahamwe yigenga abafise uruhara ntangere mu kuja gufasha kuraba ko ibiva mu matora bibi ibintu bishobora kwemerwa, kuraba ingene ategurwa, kuraba no ku munsi w'amatora uko ibintu biba biriko biragenda, kuraba ibiva mu matora biza gusohoka ko vy'ukuri bihuye n'ivyo abanyagihugu batoye. Nk'ivyo ntibishoboka tumaze kuba amashyirahamwe ari hanze. Ryoba ari ijwi ryo mu bugaragwa ritumvwa, novuga ko biri hagati. Ku ruhande rumwe hari ibyo tuvuga bakabyumviriza, hari ibyo tuvuga bakumva ko bibaremereye, hari abanyagihugu batwizeye bagira bati amagorwa yacu nimwe dushobora kuyatura mukayasohora. Kuri urwo ruhande novuga ko atari ijwi nyene ripfa ubusa, kuko mu byo tuvuga hariho naho binashika bakagira gitoyi bahinduye. Hari aho usanga umuntu yarapfunzwe arekuwe kuko twavyerekanye, amakungu turayafasha kubona vy'ukuri by'agati y'akazi na muntu vyifashe mu Burundi. Aho turafite ico tumaze. Ku rundi ruhande bitera bija uko mwabivuze, kubera ko turavuga hakaba ibintu bihambaye vyari gukiza igihugu, ubutegetsi bukaziba amatwi bukanka kuvyumva, bukabandanya inzira ijana mu kaga no mu cobo, kandi biba biboneka ko atari vyo. Hakaba nuko ubutegetsi bwipfuza ko ijwi ryacu ryohera gose abanyagihugu ntibaryumve, n'abanyagihugu ntibaronke uko basubira kudushikira ngo batubwire. Urabona ko iyo ngwano iriho, ariko novuga nti amashyirahamwe aracyafite icyo amaze kandi gikomeye. Ego sinzi ko Madame Erari Nibizi ngira
byamugoye ariko ngira mutwihanganire Pacifique tuza kubandanya tubaza nubwo Alexander atarashika ariko ngira muri mu batumirwa n'amaradiyo muri no mu bayakurikira muri no mu bahabwa ijambo uno munsi hari amaradiyo ari mu gihugu bimenyesha amakuru iri mu gihugu hari ibikorera hanze ikibazo ni cya kindi nyene muribaza mwebwe nk'ukurikiranira hafi ibikorwa bamenyesha amakuru bakora yuko bobo na cyane cyane abagiye mu buhungiro yuko cya kibazo twabaza amashirahamwe adakiranira ibyicaro muri politike ko nawe nyene bitazorangira bamanitse amaboko canke bamwe babivuyemo. Tugiye ku kibazo kijanye n'uburyo iyo bigeze ku maradiyo ho rero biza bifise inguvu bikomeye kurusha ngira no ku mashyirahamwe. Iradiyo ni ikintu gisaba inguvu nyinshi cyane. Iradiyo isaba uburyo bwinshi bwose kurusha n'aya mashyirahamwe yacu. Amaradiyo abuze uburyo bwose bwo gushobora gukora ndumva ko ashobora kugira ikibazo gikomeye. Amaradiyo arashobora kugira ikibazo gikomeye. Iradiyo izo bitagishobora guhemba abakozi. Iradiyo ngira ntawo dondagura ibintu byose iradiyo ikenera by'uburyo uko bingana. Byoshoboka ko amaradiyo agira ingorane zikomeye cyane hamwe batoronka ikintu na gitoyi kibashigikira. Ari naho umuntu aca abandanya gutera akamo umuntu agatera abashobora gushigikira amaradiyo nyene byaba ibihugu amakungu y'amashyirahamwe yandi mpuzamakungu yaba n'abarundi bo nyene. Ni kenshi nkunze kugaruka ko demokarasi ni yacu, ibi bintu dukora ni byacu. Abarundi bo nyene bategerezwa kwiga kumenya gushigikira iyo demokarasi yabo baba bashyigikiye, izo nguvu zo kurwanira ko ivyumviro byabo biguma bisohoka. Abarundi bo nyene bategerezwa kumenya kurwana bakabifata mu minwe ibyo bashoboye. Icyizere ndakigumana ko nabo nyene batazorekura. Ubu hari ubuhinga bwinshi bwo gutanga amakuru, kumbure n'ibyo bigoranye rwose ntihazobura uburyo buke bazoba basiganye bw'ibyo bashobora kugerageza. Ariko kumbure ngira ico ni Alexandre aza gushobora kucishura ko neza kundusha. Ngiye cyane cyane hamwe je nguma ntumbereza nguma ngaruka kuri iki kijanye na demokarasi, amatora aba yimirije. Uravye ingene bimenyesha amakuru aho bigeze, muti hari bikorera mu Burundi hari n'ibikorera hanze. Ikintu kibabaje rwose ku by'ibimenyesha amakuru umuntu yarabonye uko ibimenyesha amakuru byari bimeze imbere ya 2015 nuko bimeze ubu mu Burundi, nuko biboneka ko mu Burundi ibinyamakuru byazibijwe ku rugero rudasanzwe. Ntanga akarero gatoyi gusa. Imbere ya 2015 nkanje nka president wa Focode canke ari nk'utwara force ntivyari gushoboka ko indwi imwe canke indwi zibiri zohera ata radiyo n'imwe yo mu Burundi impaye ijambo, na cyane cyane yari ishyirahamwe rifise ibyo riguma risohora, rifise ivyo riguma ritohoza ko bakenera ko iciyumviro. N'uyu munsi uravye ingene abarundi bakurikirana nk'imbuga tuba dufise, mugabo ukaraba imyaka 10 igahera ata radiyo n'imwe yo mu Burundi yoshobora kumpa ijambo. N'akarero katabesha ko ivyo binyamakuru bitakifise umwidegemvyo na mutoyi, kuko niwo kumva ikinyamakuru iradiyo yashobora kuntumira hafi kabiri mu ndwi. Uyu munsi ashobora guca imyaka 10 idashoboye kumvugisha. Ikimenyetso nyene kikubwira ati koko ico kinyamakuru iyo radiyo iracigenga, iracyafise umwidegemvyo. No kuvuga hariho ibintu iradiyo iri mu Burundi uyu munsi idashobora gukorako. Ntibishobora kumvikana ko dusohora nka raporo y'umuntu yanyurujwe akaba ataradiyo n'imwe mu Burundi iza kubivugako, kandi umuntu yanyurujwe ari umuntu ari mu Burundi. Ibintu turiko turavuga ari ibintu biboneka umuntu wese ashobora gutohozako. Rero ibyo ni ibimenyetso bitabesha ku by'ukuri atabinyamakuru vyigenga vy'ukuri bikibaho mu Burundi. Ku rupapuro biriho babivuze ko vyigenga biravugwa gutyo, ariko n'umwidegemvyo ufise ahantu ugarukira. Ariho iyo hageze amatora haca haza ico kibazo, mbega ibimenyesha amakuru bimeze gutyo bishobora gufasha gute ko amatora aba amatora y'ukuri? Niko kubwanje haca haza ikibazo gikomeye. Ibyo byose bigiye kuza bica byitwa nyene inkinamico.
ego ndabona Alexandre Niyunge ko yashitse ku murongo turakuramukije Alexandre Niyunge ko turaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro sinzi ko Alexandre ndabaramukije egome ego ndabaramukije cyane nanje kandi ndabakengurikiye ko bona mwantumiye mu kiganiro egome katugire ko tuje tukubaza aka kabazo twariko turavuga ku bijanye n'aya matora yegereje amatora yegereje mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 ariko ku bijanye n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike aharanira agateka kazina muntu eka mbere n'ibinyamakuru umugambwe CNDD-FDD warizibiriye ko kuvaho mu 2015 igihugu cinjiriye mu ngorane z'umutekano bamwe bakomogwa eka mbere n'abashoboye gusigara mu Burundi ntibashobora kwidegembya canke ngo bakore ukuri kwamye uno munsi mwebwe ayo matora mubona azokwizerwamwo iki atagira umumenyeshamakuru azoyakurikirana atagira abarorerezi bigenga bazoyakurikirana abasigaye mu Burundi bobo mubona bazoshobora gukora muri ico gihe nta bibazo vy'umutekano vyabo mubona urakoze cyane ku kibazo mbajije jewe ubwa mbere bwo ico novuga nuko nibaza yuko uko ibintu vyifashe mu mugambwe CNDD-FDD nibaza yuko ivyerekeye amatora atabikihari ni ikinamico riba ari ikinamico nta matora akenewe kubaho uravye uko mu bisanzwe uko amatora yategerezwa kuba ategekanijwe uko ubwigenge n'uburenganzira bw'abantu bose bijanye duhereye ku bahiganwa duhereye ku barorezi duhereye ku bategerezwa gukora umwuga wabo nk'uwacu gushikiriza ingene biriko biragenda turavye uburenganzira bw'amashirahamwe bwo gushikiriza nabwo nyene bwo gushikiriza aho buhagaze kuvyerekeye amatora canke kuvyerekeye gukurikirana ingene y'amatora ariko aragenda ivyo vyose nta na kimwe kihari sinumva rero yuko twovuga ivyerekeye ivy'amatora abamenyesha makuru ntibabuze haba mu gihugu haba no hanze ikibazo suko babuze ikibazo nuko badafise ubwo burenganzira bwo gushobora ubwo burenganzira n'ubwigenge bwo kuzoshobora gukora ico gikorwa nta bihari ivyo rero nibaza yuko atagusigana inkore ku maso ivyo vyose ni biraboneka neza yuko ni nka wa muntu yotunganya ihiganwa ry'imigwi ibiri haba mu nkino z'amaboko canke z'amaguru football umuntu akaba ari washiraho abo bantu bose imigwi yaba mu mugwi A canke mu mugwi B hama umurorerezi bose bakaba bava muri uwo mugwi umwe urumva vyose vyaba ariko birabavyo bari kinamico nta atani n'ico umuntu yovuga ngo kirahagarariweho cerekeye amategeko yo kubahiriza ajanye n'ivyo vy'amatora canke n'ibindi dushatse kuvuga ibwirizwa shingiro risanzwe mu Burundi iriho uburenganzira bw'abantu kwisanzura kugira ubwigenge kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo canke kugira ngo bashobore nabo kuja mu ihiganwa nk'uko hari abarundi kandi bafitiye uburenganzira hari akabazo twari twabajije Pacifique aranavuga ati ngira nimwe mwokishura neza Alexandre Niyunge ko sinzi ko mwakumvise canke ntogasubiramwo ariko gafatiye ku murindi w'ibikorwa amaradiyo akora ayari Burundi n'ayari mu buhungiro mufatiye kuva indyane zadutse mu Burundi mu 2015 ntabwo bamufise yuko na cane cane abari mu buhungiro bashobora kumanika amaboko mu misiza mu bisanzwe ko vyagiye biragenda nibaza yuko Gilbert nawe urabizi ka twese twaciye muri ibi ico no kwibutsa nuko ngira ngo hariho abantu batazi uko abamenyesha makuru ngira ngo baba bangana no munsi bakorera mu buhungiro no babwira yuko abamenyesha makuru bahunze gushika no munsi barenga 200
hanyuma ugiye kuraba ivyagiye birashika abamenyesha makuru uko bagiye baritanga kugira ngo bagerageze kubandanya uwo mwuga wabo kubandanya umwuga wabo vyari bifise intumbero zibiri nyamukuru ubwa mbere bwari uko abamenyesha makuru bavuze bati ntidushobora kwemera yuko abanyagihugu bari basanzwe badukurikira boburabuzwa mu burenganzira bwabo bushirizwa makuru ikindi ca kabiri kwari kugira tuti twebwe nk'abamenyesha makuru ntitwemeye yuko tugiye guheba uwo mwuga wacu ngo dutane n'akagazuzo ni ukuvuga rero naho iyo myaka 10 iheze nivyo murambwira yuko ingorane zihari twagiye turazicamo kandi nivyo n'ubu turacaziri muri zo ariko baca umugani mu kirundi bati umugabo umubonera mu ngorane imbere yuko n'amatora aza muri iyo myaka urabona ubu abantu ntibamenyereye ko imigambwe igira n'amamitingi amamitingi y'imigambwe 1992 yaraba tutarashikira mu matora kandi imigambwe yose yari ihejeje kwemererwa yose hajya wumva ngo ni PRP hariya tukumva ngo Shadrake niyo nkuru wa PP hariya tukumva ngo RPB vyari ibintu bimenyerewe ko bose babikora imigambwe yo nyene yari ishigikiwe na leta umugambwe wose warahabwa imodoka na leta bakawuha aho ukorera bakabafasha bakabashigikira ihiganwa riraba icyo abantu batazi mu ihiganwa ryo mu 1993 nuko umugwi wahagarikiye amatora utari umugwi wigenga nkuko tuvuga ubu ngo seni wari umugwi niko hariho commission électorale mugabo ntiyari yitwa kwa seni tuvuga ngo commission nationale électorale indépendante ico cya indépendante nticyariko wari umugwi wegukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku buryo hageze no kuvuga ibiharuro vyavuye mu matora ntabwo vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi Terence Sinunguruza ibiharuro vyavuye mu matora vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ico gihe yitwa Francis Kongeze ariko mwumve mu gihe ibintu byari byubatse gutyo twarabikurikira ukabona ko abantu bahiganwa bose bari mu mwidegemvyo wabo kandi ibivuye mu matora bigasomwa na leta igatanga ivyavuye mu matora nyene hariho abahora bavuga ko kuko yashaka iyo leta y'ico gihe ishaka kwiba iri kubikora umva yari leta yo nyene itunganya amatora ico gihe hari abahora bavuga ko nka president Buyoya ico gihe bamubwiye bati reka tubihindukiza amajwi ya Frodebu yitwa yiwawe Frodebu tuyahe ayayiprona abahora bavuga ko Buyoya yabishuye ngo no mwishure sinigeze ntrisha sinza gutrisha ndumukuru w'igihugu ntavyo nzi ico sinza kucemeza kuko sinakibonye ariko kihora kivugwa gutyo mugabe ikiboneka cyo nuko yabishaka amatora yarayiba neza cyane nta wari kumubuza wumvirije n'amakungu ingene yavuga ico gihe ndibuka Erifiriko iravuga ku munsi w'amatora batubwira ko President Buyoya bamwiteze ko ashobora kuronka 80%. Ivyo je ndavyibuka Erifiriko irabivuga nukuvuga n'amakungu yari yiteze ko Buyoya aza gutsinda yashaka yariba uyu munsi twitwa ko twagize intambwe uyu munsi twitwa ko twagiye ngo iyo demokrasi yarakomeye ngo igihugu gitwagwa ngo n'abantu bagiye kugwana ngo baremera ko amaraso yabo aseseka ku bwa demokrasi abo bantu uyu munsi ntibashobora kwemerera n'uwo bahiganwa bahanganye by'ukuri kwaja kwitoza abo bantu uyu munsi ntibashobora kwemera ko habaho abaza kuraba amatora uko agenda abo bantu uyu munsi ico gihe abanyamahanga baraje gukurikirana ayo matora uyu munsi barondera ko atanderetse zigenga mpuzamakungu vy'ukuri zogira ico zivuga ziza kuraba ayo matora uyu munsi nta kintu na kimwe c'icizigiro ku butegetsi buhari ko bwoshobora gutunganya amatora buriho ariko ico gihe yumvise bariko baratuka ivy'ico gihe urumigwa bo batoshobora n'icicumi cingene muri ivyo bihe bashoboye gutunganya amatora rero turiko turabivuga abantu baratangata ibintu muvuga nkeka ari bitabaho ni ibintu twiboneye n'amaso yacu vyabayeho aho amatora nkayo yabaye kuva CNDD-FDD ije ntibirigera biyishobokera na rimwe gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu vy'ukuri ari mu mwidegemvyo ukwiye muri 2020 vyitwa ko bagerageje kubera ko umukuru w'igihugu yari ahari ico gihe watari yitoje nayo ubundi y'umukuru w'igihugu wenyene yitoje mu Burundi yaba Nkurunziza yaba Ndayishimiye bose urabona ko bidakunda
ntibanemera by'ukuri ko hari n'umuntu bahiganwa kenshi. Inkuru nziza ndiba ko yakunda kuvuga ngo jewe natowe ndi jenyene, n'ubu nzohiganwa ndi jenyene. Ndayishimiye umwumvirije asa n'ushaka gukwega nk'uwo bohiganwa we nyene yishakiye, ariko by'ukuri ni intwari idashobora gukora amatora y'umwidegemvyo. 2020 harakashobotse gato uravye ingene Agatongwasa yashoboye guhiganwa na Evariste Ndayishimiye, ariko babizirikiranaho muri bimwe byo guharura. Hariho ibiharuro byinshi byakozwe byemeza ko Agatongwasa yatsinze ayo matora, ariko atashoboye guhabwa iyo ntsinzi yiwe. Rero ni intwaro by'ukuri uyiravye idashobora na gatoyi gutunganya amatora y'umwidegemvyo abarundi batora by'ukuri ikiri ku mutima. Nakunumvise no kongera ko bishobora no gushika iyo abatunganya amatora, iyo ibimenyesha makuru ari vya leta, ubutwara abaye ari umuntu afise umutima bene uwo nyene w'umwidegemvyo no gushaka ko abanyagihugu bo nyene bitorera, bishoboka niyo abahagarikizi arabishiriho n'ubutegetsi. Ariko uwo dufise uyu munsi Evariste Ndayishimiye, ivyo ni ibintu adashoboye na gatoyi, ntawo kwitega ngo hari umwidegemvyo w'amatora uzoshoboka mu bigiye kuza. Egome mwakoze Madame Merari Nibizi, tugira tuje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Ariko kuri mwebwe mubona ko umuti wobuwe kuri ibibazo by'abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha amakuru, kuko amatora yo yazobaho kandi imidurumbanyo ntizobura, mubona umuti uzobuhe kuri ibi bibazo muhejeje gushikiriza? Murakoze. Kuri bino bibazo mu gihe c'amatora, nuko abaharanira agateka kazina muntu bamwe bazoba bari mu ndorerezi, hajya akarangamutima iyo umuntu agafise ntakabura. Abandi bazoba ari abanyagihugu bariko bararaba, kuko nta migwi ibiri izobihanganye. Ariko hariho akantu k'akarigangamuhogo, umuntu wese azogira ati naho hitoje umuntu agahigana nawe nyene, hariho agahazi. Ico rero twebwe tubona nuko abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru boraba neza ivyo bihe biriko biraza, bakicungera ntihagire ubasomborotsa, kuko bazobatwara mu bibanza vyo kugira, bazobaterura bati genda mu cungera amatora, genda mu abamenyesha amakuru CNC babwira iti genda mukora ibi n'ibi n'ibi. Nibacungere, nibandike ibiriko biraba, nibaheze bamenyeshe. Bamwe bahora bamenyesha baha amakuru bati twe turi ku kivi turabibona ariko ntituri buvuge, bakoresha amatwi yabo, birinda ururimi. Hanyuma abari hanze abashobora gukoresha urwo rurimi canke bashobora gukoresha iyo karamu, bamenyesha abanyagihugu ibyabaye, kuko nkuko yabivuze, umuharanira agateka kazina muntu tumukunda iyo ariho, ushobora guharanira agateka kazina muntu utariho. Rero ubwigenge bwa mbere nubwo bwigenge bwo kubaho, nibabeho bakurikira ivyo bintu biriko biraba, bongere bafatane mu nda. Bamwe muri bo bazoshobora gutwarwa n'agashavu, bagire bati ibi bintu kumbure ntawuzi ingene bariko barabitegura, kuko naho ari umwe akazoba yiteze amajwi 100%, kumbure hariho bazogira bati reka babone yuko province yacu, ikibanza cacu, babone ko twe twatanze amajwi menshi, kuko ijwi rya oya ntarihari. Ico rero no basaba nuko bogumana akarangamutima, bakarungika amakuru, bakigenga, bakikingira. Hanyuma abari mu gihugu inyuma naho tukabandanya tubimenyesha, tukabandanya tubwira n'abanyagihugu yuko ibihe nk'ivyo bitobakanga, ahubwo ko bokwiyumvira ingene twohava dushikira umunsi hazoba demokrasi y'ukuri. Demokrasi y'ukuri ishobora gucisha mu matora y'ukuri, mugabo tubereka neza yuko ayo matora atari demokrasi, kandi ko ayo matora ataciza kiruta icuno munsi tuyabonamwo, ahubwo ko ari kibi kiruta ico turimwo uno munsi dushobora kuronka muri ayo matora.
Ego, murakoze Erari Nibizi. Nibose bariko baradukurikira yuko kino kiganiro ari kiganiro kidasanzwe catunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike n'abamenyesha makuru. Nkuko mubimenyereye rero, kino ni igice ca kabiri tubaha ijambo. Reka imbere ko tubaha ijambo ariko mugenzanje Alice Hakizimana abibutse amategeko agenga ibiganiro mwene ibi bitunganywa n'amashirahamwe adakirana ivyicaro muri politike. Sinzi Alexander ko muriko muranyumva? ego ndakumva. Ego, akabazo nimwe mwari mufise ijambo imbere yuko bitugora mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro kigahagarara. Sinzi aho narigeze Usavye ariko n'imbabazi mwari mugeze ku twigoro abamenyesha makuru bakoze mumaze gutanga ibitigiri vy'abahunze, utwigoro bakora n'ingorane zihari, niho mwari mugeze. Kumbure ko akabazo karuko ko mwumva ibibazo birahari, nivyo haciye imyaka 11 utwo twigoro tubaye ku bamenyesha makuru mu buhungiro, n'ayandi maradiyo yari yarugawe yongera kugurwa, ariko mwumvise ko Pacifique Nazo ariko aranegura nabo buguruwe nabo bakora yuko ibikorwa nkuko vyakorwa ubwa mbere atariko bigikorwa. Mbega narimbajije ku kabazo na cane cane murishura ku bari mu Burundi n'abari mu mahanga, hari hakizere mufise ko amaradiyo cyangwa amenyesha makuru bashobora kuzosura gukora nk'imbere y'ibihumbi 2015? Nta bwoba namwe canke n'amakenga mufise yuko aba bakora mu buhungiro buca kabiri bo nyene bakazomanika amaboko? amakenga ntabuze kuko n'ibibazo ntibibuze, ariko ivyo vyose ibibazo iyo bihari nari nabivuze, umugabo abonekera mu magorwa, abonekerwa mu bigoye. Naho nyene bigoye kuko yaba vyari vyoroshe urumva biba vyoroshe nyene. Mu buzima rero ibintu n'ivyama vyoroshe nuko bimeze. Jewe rero ndafise icizere yuko ivyo vyose bizohinduka. Ni naco gituma umwuga twawubandanije, kuko yaba tutizera ko ibintu bizohinduka nivyo tuba twaratanye n'akagazuzo, ariko kirazira gutana n'akagazuzo kuko ico dukora uko bigenda kose ako gato kajamo karafise ico gafasha. Nivyo turi mu ngorana bari mu buhungiro bukuronka uburyo, kuko bisaba uburyo bwinshi buko dushobora kubandanya dukora amakuru, tubandanya turondera amakuru, tugashiriza amakuru koko anonosoye. Birafise hariho ingorane zihari, ariko dutegerezwa kubandanya turondera uburyo tworengera izo ngorane turimwo. Nico kimwe n'abari mu gihugu. Jewe abari mu gihugu benshi sinza kubatera amabuye, kuko ayo mabuye hari nayo yoca ngarukako, kuko nabo sibo benshi ivyo bariko barakora na cane cane biba bitanye n'umwuga, suko bavyishuvuza. Ivyo badashobora gukora nuko batabihamvya. Uko rero ako gato bagerageza bagakora, bakabandanya batanga amakuru, naho rimwe na rimwe baburabuzwa, bamwe baganafungwa, abandi bakicwa n'ukwicwa. Ivyo ni ibintu vyerekana neza yuko hariho iyo engagement y'umwe wese kugira ngo uwo mwuga ubandanye uriho. Rero jewe sinoja ngaho ngo uvuge ngo nta cizere mfise canke ngo buca tumanika amaboko kubera iki. Nivyo hariho bamwe bazohagarara, kuko ni nkuko mu buzima bigimeze, hari uhindura inzira, kandi kuva na kera no mu Burundi tukiri ibintu bikiri imisi kiri imyeru, abantu barahindura akazi bakaja mu bindi, abandi bakaja mu bindi. Ariko hariho ndabona jewe aho abamenyesha makuru bahunze bavuga ati ibi bintu nituriko tubikora kubera uko ndabivuze mu ntango, igituma umwuga ababandanya bitanga kuwukora nuko bavuga bati ntitwemeye ko umwuga wo kumenyesha makuru uhambwa burundu. Ntitwemeye kandi yuko uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa makuru nabwo bwohambwa burundu. Nico rero jewe cizera aho ndagifise, kuko
inyungu ya twese iraho. Nabo bibaza yuko bariko baraducinyiza nabo nyene inyungu zabo ziri ngaho. Kanatsinda turamaze kubibona iyo zihinduye imirisho uwariko aracinyiza ubwo bwigenge akisanga ari we ahubwo babandi yariko aracinyiza aribo bagira bati reka urabona ingene biheza bikagenda. Nubundi nuko abo bariko baracinyiza uwo mwuga uno musi ndababona ejo zahinduye imirisho bari ku yindi bari ku rundi ruhande aho tuzoba turiko turaba abamenyesha makuru turiko turabaha ijambo bati mbega none namwe ntimwototezwa, kandi tukizera yuko mu Burundi hatokwama hari intwaro ziza zitoteza abo zakuye ku butegetsi, ahubwo hoza intwaro zishiraho ubutungane kuri bose, hakabaho umuntu akurikiranwa ku gatwe kiwe ku kibi yakoze ku caha yakoze. Twizere rero yuko n'abari ku butegetsi uno musi bariko baratoteza abantu, kuko abatoteza abantu bose sabari mu mugambwe wose CNDD-FDD, hariho umwe wese afise icaha yakoze. Twizere rero yuko ubutungane nibwasubizwa intayi igasubiza ijambo abo bantu bazobakubita mu gahanga, hanyuma bagakosorwa bakagorororwa bagasubira ku murongo. N'ivyo twifuza. Murakoze.